Inzira y'umwiza nayifashe nzirashika nasanze ari Izimiza Sishobora kuyitesha Imana yo mwijuru ifashe byonyene nzobikora ibyo tumbwira byose icyo aricyo cyose ndemeye kugikora mugabo mahirwe yo kugira ngo mbe ndabamuzima ndaza kubikora mbari ico kintu numva niwe kubera kuzirashamwa mwakajambo kariya hejuru turi hariya hejuru ko turi mwisi kandi maze iminsi numva zirabicishamo uraze ko nico gihano mbabarira ntabwo nzosubira ikintu rero cyokunda kugira ubeho nuko kwica karozari gire kabutanguri mugabo niwe nyene ubwawo mwigicira kaba ariko kabikimazi kugira usigara ivyo navyo kaba wumva utavyemeye ukaba wumva ubihakanye sawa karibu twirire Direct. Ibintu biko nakora nimba ari byiza. Ibintu ibi. Bindi sigaye igaragara. Habaye iki Direct? Abakobwa bose bahize muri bindi. Brenda Kajore haraho yagiye ntari haje. Muri timu ntarimo. Azokira role zose. Azokina role zose. Hamaraba nka Pamela twavanye hasi. Twashinze imizi. Ijya beri twashize imizi kumwe na Pamela. Turi zero. Uko twavuye na Pamela. Araba Santiana n'amafaranga yo gufungura niwe yaduha. Ariko rabo no munsi ngo ave muri team. Bo Pamela yarasigaye agara cyane. Pamela yarasigaye agara cyane rero niyo mpamvu nabonye ko byo babyiza avuyemo. Pamela kugana nivyo. Pamela twavanye kure gushika ngatugize ngahanye. Ari mu bantu batanguranye uyu mugwi wacu. Ntirengagije yuko ari we twavanye kure twagize gute. Ariko nagomba ndakwibutse Bosco ibihe bigenda bihindagurika. Iki gihe tugezemo aba followers bakeneye aba actrice bazi kwactinga neza bafise taye yo kwactinga. Brenda Kajore urabona afise taye nziza ibisusu afise sura nziza numu actrice vraiment aramerita kuba umu actrice preferable. YouTube ni gwawe uno munsi YouTube irabaye gwawe ariko tugitangura tubwiye ko YouTube ari twese dushiremo ingufu twese ariko no munsi arahaje uduza amaviews Uchubona yuko tuyeka ubu nakamaro tugifise. Pamela nakamaro gifise. Abandi bose nakamaro bagifise. Wemeye kubakuramo urabirukana. Ikindi naco. Kubera iki isinema zose kozasuka muri imisi. Isezo ni Brenda. Fulm ni Brenda. Eske abandi bobo iyo bari kwarakira filime nizisoka nko abandi nizonga za Brenda ariko arakira. So Bosco nagomba ndakwibutse icambere yuko YouTube channel ari iwanje. Ni iwanje no kuvuga ko ndayikoresha ivyo nshaka. We rero nawe ni waba ukeneye gukinisha abo ba Pamela ba Santiana mama bande ugurura YouTube channel yiwawe hanyuma ubahamagare ubashire muri timu yiwawe. Kubera ko jewe ndiko ndaraba ineza ya timu yiwanje ineza ya YouTube channel yiwanje. Nagomba ndakwibutse gatoya Bosco igihe nayimaze igihe ntakinisha Brenda eske ama season twoba twarasohoye wabonye bigenda gute ama viewers wabonye turonka ngaha ari igihe cha YouTube bakurikirana n'igihe mutumenga bariko araraba amazi bagasinzira ivyo birashika Bosco ureke kuguma uzana ibintu bidafise umutwe n'amaguru canke nawe we
ndagukurikize mu bandi. Ego bananije unstressa mu mutwe nawe ndashobora kugushira kuri liste y'abantu niruka. Uno munsi nanjye ngo mafata umurongo wo kuva muri band. Hey. Direct uno munsi urafashe Brenda uramushize imbere twese uratuye ko nta kamaro tukimaze. Raba muri Mr. Sammy official. Bukiye neza ari. Niba gwamushira bukiye neza imbere. Yamukoreye ibiki? Irore zose bukiye neza. Irore zose bukiye neza. Uno munsi ari he? Ubu Mr. Sammy ni yamaze kuga. Kubera bukiye neza. Nawe rero ivyo Brenda zo gukorera wowe uzorira gusumba singe no bivuga. Koresha ubwenge. Yereka ko ndabudana wewe. Nawe uzokuba kuzo kwicuza. Papa. Ujya damu Misiri imbere. Ugiye kwitwa sogokuru. Utambwira yuko jenge kuronga umuzuko. Yego. Sha, aho vyakabereye. Ubu ngiye kwitwa sogokuru nanje. Umukazana wawe tuvugana ari bungenzi. Afise imbanyi y'amezi 2. Mu vyukuri numva nezerewe cyane gose. Asha, nukuri. Gusa icyo nakubwira cyo kimwe. Ko twiyite agiye guciririka. Ajya amanyama yose arahetse. Kuko inda imbaye irasubiza umuntu ku murongo. Papa naje rero kubera com gift aramusavye umwana w'umuhungu nzomwita izina rya Juvenal kubera rya kera zoca ndabingene ndagahinyanyura kivuga GV aramusina abaye umukobwa zoca ndamwita izina rya mama. Mu vyukuri numva nezerewe cyane kuko naguma mfise ubwoba ati mbega ubu papa wanje ubukwere nazova yitaba Imana atarabona kuzukuru kiwe. Papa numva ndyohewe cyane. Ziza cyane kabisa. Hama korangaje. Ubwo nibwo bugabo. Be waruzi ko mwana wanje waruzi ko je nawe nibaza ko wakorokewe canke bo babara gukoreyeko. Ikindi naco ngaca nibaza kumbure ko wazanye buguma. Ajya nibaza ko kubita ku rutare. Zara kubita zigatarika. Ariko ubunyu burukuri mwana wanje. Ubura umugabo. Papa. Kuko mu muryango tunezerewe. Reka cyenda gutwara kwibari. Ndakugurira icupa bakongere. Neza cyane. Kuko mu muryango wacu dufise umune 0 umune 0 umune 0 kwande kwa jive nari. Papa ndakugurira pe. Aje mukuri vraiment. Asha nanye ndakakira nayo home. Yu. Kweri kujuba nibiki urakomeye neza mu mutwe usuriye kandi kuvuga ngo uriko urasenga ntabo kumva ushaka gupfa hatarage. Uko biri kose ndakwiye gushira Imana kure. Turakwiye kuza turafata umwanya tugasenga tugasaba Imana ikagira icikoze ku buzima bwacu. Erega n'ubundi atamana ntacyo twokora. Nta kimwe twokushobotsa. Erega nawe wasenze uherezako. Ibaze ko ndakumvise nkishika imbere y'umuryango. Ibaze yaca ngaho agasanga uriko urasenga. Ubu ntari kugukoza iki? Nubwo biruko sinibaze ko kumva ndiko ndasenga ari cyo vyotuma ucuza ubabaye nkuko kose. Habaye iki? Roza urazi ko dusigaje iminsi mike ngaha.
umwanya n'umwanya turashobora gupfa. Ibyo kutwisha navyo biriho, ibyo navyo bikuye hehe? Ukuri kumana sishaka gupfa. Mana ndakwinginze ututabare, wimenye gute ivyo navyo? Bashaka kudutanga ikimazi. Kuntera ubwoba ndakwinginze. Tuvuga ubwoba bwinshi cyane. Uracyafise amahirwe menshi, ariko je mfise amahirwe abiri kwijana. Kubera iki nawe? Bambwiye yuko ibyo bagomba gutanga nyene muri ibyo bikuzimu byabo, ngo wowe ntibagukeneye kubera ko atanyama ufise. Ufise amagufa gusa. Nje bagira batanke. Ndakwingiza no kwene wihebure. Uko bizogenda kose cyangwa byo bakose, menya ko Imana iri ku ruhande rwacu. Urashaka gusanga atana kimwe tuzorokoka. Mana nidufashe. Mana nidufashe tutaragera gupfa. Ikintu kimwe mbona dukwiye gukora ni ugusenga cyane. Imana ikagira ikiguzi. Utaraza n'ifise irungu byinshi cyane. Nari mu mubabaro n'abafise n'irungu n'abafise n'agahinda. Kubera ko nta muntu n'umuntu ashaka kuganira nawe ngo mbwire ibibazo canke tuvugane ibibazo dufise. Ibaze nk'ubura amatwi kiye. Cyo bigenda gute? Cyo tuzokora ibishoboka byose kugira ngo ntagire n'umuntu n'umupfa muri twebwe. Sha namaze kwihebura. Ndiko ndabona ko amaronko menshi aziba amata. Ma fille. Est-ce que wibagiye ko uyibungeza? Apesi ukacwambara impenereza. Mwibarabara kabisa. Nagahusu ukagarukira mu ntegejo. Nenda kubaza kuba nibungenze bisigura kuba nibungenze bisigura yuko nabaye umukecuru rero aka kanya nashaje nabaye umukecuru kuba nibungenze bisigura yuko cenza ndambara ibiguturiya sinihe nakayaga no guhema umubiri wanje ntuheme ngo niko nibungenze n'umubiri wanje mubuze kuhema ngo niko nibungenze evye umveza kubwire rero umuntu kuba yibungenze ntaca asaza Oya. Iyo umuvyeyi yibungenze ifo ko yambara neza. Haraho datumwe ahubwo kutashizemo nava ibipanuro vyawe bimwe bifata uri kuranigira kuzukuru. Utuma kuzukuru kanje kadahema. Namwe akakuzukuru umwe n'umuhungu wawe muragatarisha. Jeje nibaza ko mwari mwariranze. Mwari mwariranze ko atamuzukuru muzopfa muronse. N'umuhungu wawe nuko nyene muramuhatarisha umenga sinzi ko ari Bikira Mariya mfise mu nda yanje, sinzi ko arakana Yezu ngo mba mvyare, musese gusa mumena amatwi kukuzukuru kanyu. Ntimuza ahubwo bamwe ari muzi ko ari na accident yanguye ko ivyo vyose ntuburi kurabivuga. Umviriza. Uko ari kose umenye yuko yagukoye aragukura iwanyu arakuzana gushikana aya. Hamuyo mwana nawe niyavuka umwana azayizana isahani azogize dusanzwe tuke. Byereka ndakubwira ikintu kimwe
kuba byarashitse ndatwara inda y'umuhungu wawe ni accident nguyeko kuko simbona ikintu azomfasha simbona n'ikintu azomarira umuhungu wawe nyewe ntazoshobora kugura na pampers y'umwana uko ndamuzi ntazoshobora kugura n'amavuta y'umwana n'isabuni y'umwana wo koga n'ikareso y'umwana umwana wanje mukeneye azo kwambara ivyaye hama muzi kumpatarishiriza ngo ndiko ndabanigira umwana muzomumarira iki mwebwe ese kumaze gutembera ibitaro byose ukabona abantu bose bavyara umwana wabonye yaje azanye isahani mu ntoke ninde umwana wabonye avukana amafaranga ninde uko biri kose gusa umwana azavuke mu mahoro atanize kunigirwa mu nda n'ivyo bintu mugenda muboha mama ugasanga imyaka yose yo mwibarabara igenda igwa ku mwuzukuru wanje erega uyo mwana niko kuzukuru ndonsi kuko ku mwana wanje w'umukobwa ho sinzi ni yaherereye sinzi nahageze sinzi n'ivyiwe uviriza rero ndakubwiye injira mu nzu wambare neza mu mukenyezi Nashaka ndagusaba umfashe unyemerere tujane kwa muganga. Dadi sino gusaba ngo nijane jenyene, ndazi ko tovyemera. Gusa kubera ko mbabona amagara yanje atameze neza, ubuzima bwanje butameze neza, nuko ndakwinginze basi tujane kugira ngo ndabe ko bomvura nkiyumva mu buzima bwanje ko nomererwa neza. Nzobukoze. Demayi, tujane kwa muganga hehe? Aruta uwo muganga we wibaza woja ko ibyo bitaro woja ko bisumba ubuganga buri mwaro n'urugo, ubuganga buri mu mugabo wawe, ubwo buganga n'ubwahe? Ku bitaro byo dusoma kureka. Urazi ko baba bafise imiti bashobora no kumima bo bakanamenya n'ibyo noba ngwaye. Felicitation aho. Felicitation iki kandi ntameze neza. Cyuma ndiko ndakubwiza ukuri ntubifatanye mesimo. Demayi, wewe warasama. Je ntandafise n'ukuri. Canke wono twanenda gute? Menye neza ko umugabo wanje maze igihe atahari. Urafise umugabo rubatse wewe. Mu vy'amaso yawe abona bigaragara ko atawuri ngaha, ariko umugabo wawe murararana kandi murarana mwese ku murango ntawuri ngaha, ari mu kazi kiwe mugabo imisi yose saa sita y'ijoro abashitsi murararana. Bivuze ko nabana twenda ikijeni. Kandi ari umugabo wawe. Twaba turyamana gute kandi ntamubona? Iyo bari ngaha kandi ndoba ntamubona gute? Kuko ari amadayimoni ayo. Ndimo ndakwinginze ufashe. Sishaka kubyara ibidayimoni. Aho basi novyera umwana akomeye cyane. Demayi nkubaze. Ndagufasha je ndatera inda. Hari umunsi nimwe turararana. Igihe nagukuri wanyu bakubwiye ko ari je ndagutwaye. Ngo ndagufashe. Wowe wokwishimye ngo unezerwe ahubwo uratomboye. Waruzi ko idatwara iyo ndare wagomba upfe. Wagomba wikimazi. Iyo wonezerewe nawe urimo arekera ngaho. Ndabingize basi kungirira imbabazi no kuri ibyo byo kubyara ibidayimoni no kuri kumana ya. Numva ubwoba bwinshi. Demayi nkubaze. Ndagufasha je ndatera inda. Hari umunsi nimwe turarara. Igihe nagukuri wanyu bakubwiye ko ari je ndagutwaye. Ngo ndagufashe. Wowe wokwishimye ngo unezerwe ahubwo uratomboye. Waruzi ko idatwara iyo ndare wagomba upfe. Wagomba wikimazi. Iyo wonezerewe nawe urimo arekera ngaho.
basha wa mu taxi vera hora tuvomera amazi no ndangira. uze risuba ngo akunda guparikinga hajya sha amazi imisi ntamubona ngira yarahinduye imbuga. None je ndashobora kukwisabira akantu basi mbabarire vraiment mfameze neza utora ya mabido urabe uhagarare hajya kwibarabara urabe yuko hari umuntu basi ubona iyo tuvomera amazi ndamuhe 5,000. Amabido abiri uyarihira 5,000. Nigashako nkeneye koga nje muri tournage nta mazi hari n'ubugeza bwo. Sha manje kumuraba kwe. Hama ubonye n'umuntu umpamagarira akamesurira uduhuzu dukeya ni nka 5, 6 guco ndamuhe 10,000. Imuzu 6 kumara 10,000. Nega mwana ko kare nagusavye amayero mbwira ngo nta mayero ufise nayo yari kavaye. Ya nkuko nabikubwiye nta mayero afise yo kuguha wewe mugabo amafaranga yo gukora ibintu vyonje ndayafise. 10,000. Nacho uraza kuyama je ndeze kuzimesura. Uraza kuzimesa? Ako gamwe. Wese uhora widoga ngo tugufata nabi, ngo tugukoresha ibikorwa ngo tukurungika kuvoma ngo nta kintu na kimwe ukeneye gukora, ubunye urumva yuko hageze yuko wonse impuzu wewe. None ega nakazi. None umva no bankoreye ubusa. Okay, nakibazo ko ari wewe ndaza kuguha 20,000 nta kibazo. Sawa. Gusa urabona yuko ka kazi kacu dukora kama filime muguma mugaya. Anako kaduhereza amafaranga menshi. Jewe ari jewe. Yo bandi wewe. Ako no mesurira umukazana. Atuma nja gukina filime. Ko ari wewe ndaguha 10,000. Nacho. Amatema bina yapfuye ubusa. Ndaza kuzimesa kuko akumira ubusa umira isazi. Umenga mbize neza habaye ona kumenyereye meze Nana nkuko nyene ubibona meze neza n'ukuntu usigaye mbona mwino minsi nyene usigaye utwika ku marezo sosio hose ni wowe uvugwa mu Rwanda ubu bavuga wowe gusa mu interview byose bakora ni wewe mu Burundi ngo hasigaye hari undi mukobwa ngo azi gukina twararose Kajara wa kabiri kwanza hariho film uri kurakina yitwa Guhemuka uri kuvyitwaramo neza cyane irya filme nanje narayiravye ubwanje ndumva nyine ndayikunze cyane kuri asenezi wawe ukina uzikina neza cyane Canana ibyo byo kuvoma uriko uravuga sinzi ku ma social media ibyo bavuga ibiki n'ibiki ibyo sivyo ndimo muri mwanya sivyo bimpangayikishije sibaze nyabaki reka Canana ndibungenze uribungenze ivyo nyine wumvise ndazi neza ko wavyumvise inda yande umugabo wanje ubu rero ibintu by'ubustari birahagaze ko wikanga birahagaze tandukanya ubustari no kubyara ni ibintu bibiri bitandukanye urabona abayistanish ukuntu bazine bagiye hasi kubera ibintu byo kubyara gusa rero ubu mugenzi cyo no guhanura ikintu gisigaye ni kimwe guhitamwo kubandanya uri umusitari canke kubihagarika nawe ukemera ukazima Nana
kumenga uri kurantera ubwoba cane. Ako je mpora mbona hariho abakinyi ba filme bagenda bakavyara hama umwana akuze bakagaruka bagakina filme. None wombwira yuko noca ndeka kuba umustar gute? Indi zokuranda ivyare hama ngaruke gukina. Kandi no muri iyi minsi taratangura kuba nini ngo iboneke. Nzoguma mbandanya nkina. Hama niyamara kuboneka naho bazonkinisha sene nyene z'abantu bafisinda. Sinumva ico tuma mpagarika gukina filme ngo ni kubera nibungenze. Ninde muntu azokwemera kugukinisha abona ufise inda? Mbeho wowe bagiye ko batazi ko ufise umugabo, kutigera unamupostinga canke mu kiganiro ngo umuvuge. Ubu bazoza kugukinisha ninda ega bagiye bose ubona bavumye ni kubera bakina ari inkumi. None no wamara kuba umugore ndazoja kugukinisha. Nanoya sinshaka gusubira hasi. Kandi urazi yuko ico kintu ari cyo kintu ntipfuza na gatoye. Nico cyatumye tugenda no za Rumonge hehe urazi ngene twirutse turiko turarondera abaganga kugira ndabe yuko nosubira kuri hit. Hama nawe ngo shaka gusubira hasi kandi ico kintu nigikunda. Ni nayo mpamvu nakwituye nk'umugenzi wanje. Niwe mugenzi mfise, niwe mugenzi uhora umpanura, niwe mugenzi uhora unyereka umwongo uhuma n'udahoma. Niwe uhora umbwira dukora iki mugende mu bibazo vyancanze. None umusere niyo mpamvu naje kukwitura. Ubu naho dukora iki ko vyamaze kuba namaze kuyitwara umva gashatwa ukora iki? Ikintu no guhanura niki kimwe gusa nubwo no guhanura amahitamo nayi wawe. Iyo nda kuyikuramwo kugira ngo kukanguka ubandanye uri umustar uje hejuru nkuko vyipfuza canke nyene wemere uzime uvyare umwana. Dosari, ufise ikibazo nyabaye? Nta na kimwe kandi mbona wicurikiriye. Erega biragaragara ko utameze neza mu maso. Urazi ko nemeze musinda nakubwira ko nameze neza wowe. Ibintu vyashikiye ndiko ndumva n'isoni ryo kubikubwira. Urazi ko nanakubwiye ko ngwaye. Maze imisi ntiyumva neza. Namusavye ndemaye ko noja kwa muganga. Ndanamikiga ndamubwira ati ndakwingenze urabufasha. Mvumu uze tujane kugira ngo ndabe ko amagara yanje yomera neza. Nabwiye ko atawundi buvuzi buruta ubuvuzi bw'iwabo. Kubw'iyo mpamvu yacambwira n'ibintu ngoye kuko wasanze abizi. Urwaye utavugana ndafise inda. Sa? Ufise inda? Nozari, iyo nda ni yande. Konzi kutama kuko ufise gusokura ibitanga. Iyo nda ni yande. Ico kibazo nanzi nawe kuza ko kimbaza. Kubera ko nanje maze kumbwira ko ufise inda nibajije. Nuko umutama atabari ngaha. Iyo nda noba nayitwaye gute? Canke ifise inda yande? Arasiguriye. Gusa ariko nshaka ndakubaza. We iyo turyamye mw'ijoro hari igihe uvyuka ugasanga ata mpuzu wambaye. Ego. Nozari.
akenshi narakunda kuryama nkasanga impuzu zose nazikuye nta kintu na kimwe nambaye ndi gusa. Nabiravye inshuro nyinshi bivamwo birandambira ku buryo nabaye nk'uwitamporiza. Ngiye kuryama misi yose nije nazikurira nkaryama ntambaye, nasigaye ndyama ndi gusa kuko ntabona ivyo ari vyo. None ushatse kuvuga ko ari ndazidukura? nanjye nzahora bashikira. Inzira y'ubwiza nayifashe zirasheka nasanze ari izimiza. Ushatse kuvuga iki? Aho ndandukuriza impunzi ataha nabanza nico muri zose saa sita z'ijoro ngo bamaze akadusambana. Mutama kandi bavuga ko ari muri Amerika aza kundukura impuzu gute? Amerika yayibatse yagiye Amerika batubwira baba bashaka kutujijisha kugira ngo ntitumenye ivyo abari mu kuzimu. Rero nagiye kuryama nawe usanga ujya kunogora ndyama ngo ruza kuturyama niho naciye nkorera mwenda ngo tuvugane afise inda y'amadamu. Ubu urafise inda y'amadamu? Nshingira ubwoba. Rozari, ibi bintu tuzobikizwa n'iki? Jacinth, iri busi mbona ngo tubivamo gute, gusa ndiko ndiyumvira ubuzima bwacu bwononekaye. Ubu nanjye ngiye kuba umwe mu mashetani, umwe mu madayimoni ku bintu nyene ko binari narategereje ko nzokwigira njamo namwe mu buzima bw'iwanje. Numva mbabaye cane. Umwana wanje wa mbere ni shetani. Rozari, reka kurira. N'ubundi ntandi mahitamwo dufise. Reka twemange ibi bintu tubibemwo uko nyene. Igihe Imana izobona ko hageze kwidufasha ikaturuhura ikadukura muri bino bintu turimo tugasubira iwacu, tuzoyishima. Hamugire umutima ukomeye, ureke kwa muri kurarira kuko n'ubundi naho buri kurarira nta solution ishobora kuboneka. Ubu ndase nta mahirwe yo kuronka nandi ntamwe noje. Nashenge ndamushengero nkiberayo yazimana niyo kwemera ko umwana ko ishetani ivukira mu ishengero. Imana izobikora. Humura kandi ugire kwihangana kwinshi. Hamuze urasenga nk'uko wamaze gufata ingingo yo gusenga. Nanje ubu usigaye nsenga cane. Inzira y'ubwiza nayifashe zirasheka